Imwingamo nashaka gusoma mu ncamake imirongo mike yo mu byanditswe hanyuma nsome n'imirongo yo mu butumwa bwa Mwenda Branham ivuga ngo muvuga ko ndinde uvuga karinde. Ndasoma muri Yesaya 44 umurongo wa 26, Yesaya 44 umurongo wa 26. Qui accomplit la parole de ses serviteurs et réalise. Nkomeza ijambo ry'umusavyi wanje ngashitsa inama z'intumwa zanje. Iyi ni Imana yacu irungika abasavyi bayo, irungika intumwa zayo bagatangaza inama mugambi wayo hanyuma ikabisohoza. Mu gice ca 45 umurongo wa 2 n'uwa 3 mu gice ca 45 nzoja imbere yawe kandi ahari uduhogoro nzohasena, nzomenagura inzugi z'imiringa, nzovunagura ibihindizo by'ivyuma, kandi nzoguha itunga rihishijwe mu mwiza n'ubutunzi bunyegejwe mu mpisho. Ndabare impamvu ngo kugira ngo umenye ko ari jewe uhoraho nguhamagaye mu izina, jewe nyene Imana y'Abisirayeli. Nimba umwami Imana yacu aduhishuriye akatwizigiza akaduha ibintu by'igiciro ibyari bisigaye binyegejwe, aho rero dutegerezwa gutahura impamvu ibyo bibaye. Inyishu tuyihabwa hano, dutegerezwa kumenya biciye kuri ibyo yuko ari umwami, niwe yaduhamagaye mu mazina yacu. Nawe mwene data, nawe mushiki wanje w'igiciro, rimwe oya si guca bugufi gusa, ariko tuba duciriritse turi hasi cyane, kandi ahora ntitumenye mu mashimwe yuko umwami nawe yaravye ukungene turi hasi hanyuma aratwemera. Rimwe abizera barambwira ngo ndi mubi cyane. Ndibaza ko umugore yambwiye, umugore umwe yambwiye ahetse iminsi mikenya, yaravuze ngo umutima wanje ari hano. Singomba gukoresha imvugo yavuze. Uwo mushiki wacu yabaye byose ibyo byose canke ibintu byose canke ibyo byose byabaye mu mitima yacu, ariko Imana yaduhaye umutima mushasha, iduha nimwe mushasha kubw'ubuntu. Ntitukiri babandi, nubwo hari ibintu bimwe bitegereza gusubira kugirwa bishasha. Yesaya 45 gace ka 2 buku murongo wa 11 muri Yesaya 45, Yesaya 45 11. Consultez-moi sur les choses à venir. Mu Gifaransa ngo nimumbaze ibintu byo muri kazoza. Et laissez-moi bahungu banje disposer de l'œuvre de mes mains. Mureke murangaba Aussi prendre cela à cœur. turagomba ibintu byo kubishira ku mutima. Nous ne sommes pas là Ntituri ngaha pour faire son œuvre. kugira ngo dukore igikorwa ciwe, Nous sommes là turi ngaha pour être kugira ngo utilisés par lui. dukoreshwe nawe hanyuma akora igikorwa ciwe. Il y a ici une grande différence. Hano ariho itandukaniro rinini hagati y'umuntu yumvira yuko Dieu a Imana absolument besoin de lui. imukeneye bya cyane, cyangwa uwundi nawe akavuga ngo mwami ufate uwo ushaka, ariko jewe nyire undeke nitekanire. Consultez-moi sur les Ngo choses à venir. mumbaze ibintu byo muri kazoza. Tous. Inde Non. bose Dis oya,
avuze ngo mwebwe abana banje. C'est de cela qu'il s'agit. Bijanye n'ibyo, Il s'agit de la bijanye filiation. no gushigwa mu gihagararo c'umwana, kwerekanwa kw'abana b'Imana, ngo mumbaze ku bintu byo muri kazoza. Oui, qui peut consulter vous, mes fils. Ninde ashobora kubaza mwebwe abahungu banje? Haleluya. Nous pouvons lui demander. Turashobora kumubaza Il nous donne la réponse. kandi araduha inyishu. Turashobora kandi À cœur. gushira ku mutima agace ka kabiri Et laissez-moi disposer de ngo l'œuvre de mes mains. mureke ngire ikiganza, igikorwa canje mu biganza byanje, atari ibikorwa byanyu ariko igikorwa canje bwite. Mureke aba ari jenda kigaba, ingene ari byiza kumenya yuko igikorwa cayo kiri mu biganza vyayo, niyo igifise. Lui appartient. Ibintu byose ni gwayo, Et ce qu'il kandi a décidé ivyo ihisemwo le réalise. irabikora. Ésaïe Yesaya 46, 46 verset 10. umurongo wa 10, Yesaya 46, 46 verset 10. umurongo wa 10. J'ai annoncé dès le commencement ce qui allait arriver. Mpera ku itanguriro nkavuga iby'iherezo, Les temps anciens, ngahera no mu bihe bya kera nkavuga ibitaraba, j'ordonne mon dessein nkavuga n'imigabo yanje izohama, et tout ce que je désire. kandi ibyo nzogomba byose Je réalise. nzobishitsa. Derrière cela, on pourrait dire. Nyuma yaho dushobora kuvuga ngo ukuri k'umwami avuga amina, amen. On peut dire avec assurance. Turashobora kuvuga dushize amanga ukuri ko umwami avuze, Et il s'y tient. kandi abihagararako, Il le fera. azobikora. Il a annoncé dès le commencement. Yavuze uhereye mbere na mbere, avuga iherezo. Et depuis les temps anciens, Kuva mu bihe bya kera il a annoncé ce qui n'était pas encore fait. yavuze ibintu bitari bwakoreke, ariko aravuga ngo Je donne cet ordre. ntanze iri tegeko, iri ni ijambo ry'ubushobozi ry'Imana ivuze. Dans Hébreux Mu 1, Baheburayo 1 haravugwa ngo il soutient ngo l'univers ashigikiza ibyaremwe ijambo biciye ku bushobozi bw'ijambo ryiwe. Hébreux 1, verset Abaheburayo 1:3, ijambo ryiwe ni ijambo ry'ubushobozi bwose bw'Imana. Beaucoup parlent Abantu benshi baravuga du diable puissant. bakavuga ngo Satani akomeye, Ça leur plaît beaucoup. ibyo rero bikabanezereza rwose. Je n'ai ni envie ni joie. Sinshaka, nta n'umunezero ndabifitiye wo kubikora ibyo. Je me sens mieux dans mon cœur. Niyumva neza mu mutima wanje Que je peux parler. iyo nshobora kuvuga Imana ishobora byose. Je me sens encore mieux. Niyumva neza cyane iyo nshobora kuvuga Satani yaneshejwe. Le Seigneur a-t-il écrasé. Umwami yamumenye umutwe, yamenye umutwe w'inzoka, Ancien, oui. inzoka ya kera, nibyo cyangwa si byo? We umwami wacu nk'urubyaro rw'umugore, mbega yaraneje Golgota, ego canke oya? Les promesses de Dieu. Amasezerano y'Imana mbega ni ego hamwe na oya, ni ego hamwe na oya, canke ni ego na amina? Que sont-elles? Ameze gute? Ni ego ni na amina? L'époque, c'est Mu gihe cacu d'incertitude. ni igihe c'urujijo, Un mot hari étrange ijambo bazanye ridasanzwe dans notre pays. basi mu gihugu cacu, Et non. ego ngo na oya, Oui et non. ego na oya. L'avez-vous déjà entendu dans le langage? Mbega muramaze kubyumva mu mvugo y'abantu rusange, ibyo ntibikora uko. Ijambo ry'Imana si ego na oya, si rimwe oya canke rimwe oya. Ijambo ry'Imana si ego oya, si ikintu kiri hagati y'ibyo bibiri. Nous serions alors entre Aho rero natwe twaba turi hagati y'intebe zibiri oya. Ijambo ry'Imana nirihoraho mu buryo bwa ego na amina, et nous nous souvenons kandi turibuka de l'accomplissement ugusohoza des promesses dans la vie de Jésus. kw'amasezerano mu buzima bwa Yesu umwami wacu. Twabivuze hano De sa naissance guhera avutse à sa montée au ciel. mpaka C'était la aduze mu ijuru, ibyo byose kwari gusohoza kw'ibyari byaravuzwe mu buhanuzi bwa Bibiliya. Kuvuga kwiwe, ubuzima bwiwe, ubukozi bwiwe, igikorwa, kwabazwa, urupfu, guhambwa, ukuzuka, ukuduga kwiwe mu ijuru, ibyo byose a été dit à l'avance. byavuzwe imbere y'igihe kandi byasohoje uko nyene byari biri. Ariko ubu rero Choses
qui nous concerne ibintu bituraba également était nabyo byaravuzwe imbere y'igihe kandi bisohoza bicishije muri twebwe. Rero natwe twacitse igice kinini gikomeye cy'ijambo ry'Imana. nous n'entendons pas seulement la parole. Ntiturindira gusa ijambo ahubwo turi igice kigize iryo jambo. Ne soyez pas surpris Ntimutangazwe que le psaume yuko Zaburi 82 hanyuma muri Yohana 10 havugwa ngo umwami a appelé Dieu yise Imana a été abo ijambo ryazako. Kubera iki? Zaburi 82:6 kubera yuko urubuto rw'Imana rwinjira muri bo. comment sommes-nous devenus? Twacitse gute abahungu n'abakobwa b'Imana? Parce que nous avons changé de foi. Kubera ko twahinduye imyizerere y'umugwi w'imisengere runaka cyangwa imishengero rimwe no mu rindi. Oya, ibyo ntacyo bimaze. Ni kubera yuko urubuto rw'Imana mu by'ukuri rwinjiye mu buzima bwacu. À savoir la parole. Ni kuvuga ni jambo nk'urubuto rw'Imana, kandi mwe mu Imana yaje kuri iryo jambo arigira rizima. Nous sommes également. Uko niko twavutse ubwa kabiri. Verset 10. Umurongo wa 10. Verset 10. Umurongo wa 10. Annoncé dès le commencement. Mpera ku itanguriro J'ai fait connaître à l'avance la fin. nkavuga ibyihezo. Imana ibona ibintu byose muri rusange mu buryo bwuzuye. Yakoze umugambi wayo imbere y'uko isi iremwa. Yavuze umugambi wayo iwubwira abasabyi bayo, abahanuzi hano na hariya. Aujourd'hui, Hanyuma uyu munsi à la fin des ku iherezo ry'igihe nous pouvons avoir une turashobora kubona neza umugambi w'Imana n'en a jamais existé. nk'uko bitigeze bibaho bwa mbere hano ku isi. Ibyo murabyizera? Le croyez-vous vraiment? Murabyizera by'ukuri? Il n'y a jamais Ntihigeze habaho igihe hano ku isi où la parole aho ijambo ry'Imana, plan de Dieu umugambi w'Imana, shaka kuvuga ukubona neza umugambi du dessein du salut de Dieu w'agakiza w'Imana était ainsi révélé. woba warahishuwe nk'uko. Vous voyez, même le plus Murabona n'intumwa ikomeye Pawulo, avant que Jean reçoive imbere la y'uko révélation Yohana de- ahabwa ubwishurwa ku kazina ka Patmos, n'uyo nawe ntiyari bwabone ibintu bimwe byari bigize umugabane mu mugambi w'Imana, kubera yuko igihe venu nacyo nticari bwashike ku bw'ibyo. Ariko ubu naho ku iherezo ry'ibihe Imana yarungitse umuhanuzi a révélé ahishura propre du terme neza nk'uko iryo jambo rivuga umugambi wose w'agakiza w'Imana guhera kwa Mose, mu gihe cya Mose gushika mu byahishuwe. c'est quelque chose de Ico précieux ni ikintu c'igiciro et de bénéfique. kandi c'inyungu kuri twebwe twese. Permettez-moi Munyemerere de lire quelques some passages imirongo de mike prédication. yo muri ubwo butumwa. Vous connaissez le Murazi style de prédication murazi de Branham. ukuntu mwene Data Branham uburyo yavugamwo ubutumwa, Parfois de sujet, rimwe yava ku mutwe akaja ku wundi, mais les pensées ariko qu'il exprime ivyiyumviro avugamwo misi yose ni ivy'igiciro. je lis Ndasoma à partir de la page 4 mpereye ku rupapuro rwa 4 hagati na hagati ahavugwa ngo je sens ngo j'ai ndumva message yuko de Dieu. mfise ubutumwa bw'Imana. Je ne veux être rien d'autre, Nta kindi kintu ushaka kuba, mais ariko dois être ntegerezwa kuba imvuga kuri mu mutima. si je n'exprime pas Nintavuga mes convictions, ibyo nemezwa, vous ne pouvez pas avoir confiance ntimwoshobora kungirira ibyizigiro, kungirira icizere. Noba ndumuguranyi, noba ndindyajya, shaka kuba ibintu byose kivuye mu ivyo. Cela me coûtera peut-être Ibikumbure bizotuma abagenzi ba hano ku isi bampeba, ariko shaka kuguma ndumwizigirwa ku byo ninemezwa, à ce que je crois. ku byo nizera yuko ari byo bigororotse. Je voudrais faire une petite Aha introduction. nshaka guhagarika gatonyi hano. Murazi
murazi ingende murazi abagenzi mwene data Branham yari afise Au sommet de son ministère, mu gasongero ku kozi bwiwe yashobora kuvuga abyishimiye quand il était arrivé au sommet de son ministère, ari mu busongero bw'ukozi bwiwe akavuga ngo mfatanije 10 millions de personnes, n'abantu imiliyoni nka 10 mon ministère, biciye ku bukozi bwanje. un beau nombre. Ni igitigiri kinini. Je ne pense pas qu'un prophète de Dieu, Siniyumvira yuko umuhanuzi w'Imana aba akeneye kurenza urugero. son ministère, Ubukozi bwiwe était si puissant, bwari ubw'ubushobozi cyane ku buryo bw'uko était tout simplement emporté. igugu rinini ry'abantu ryararengegwa, bamwe bakabwira abandi, hanyuma abantu bagasunikana Autour de lui. bamukikije. Tous voulaient louer les plus grands. Bose bashaka gukotesha ibibuga binini binini by'umupira w'amaguru, ibibanza binini byari gushobora kuba bihari, bakamutumira ngo aze avuge L'évangile. ubutumwa bwiza. Jésus aussi Na Yesu nawe connu un sommet. yarabaye mu busongero bw'ubukozi bwiwe, aho abantu benshi Avait tout quitté. bari bahevye ibintu byose, Et soudain, hanyuma bukwi na bukwi il y eut un revirement, haba impinduka, un tournant. ibintu birahindukira, ijambo ry'ubuhanuzi riravugwa mu gice kitari kigize ivugabutumwa no mu bijyanye no kwigisha gukiza indwara, inyigisho y'ibwina iravugwa, ibintu byose birahinduka. Tout d'un coup, Ubwo nyene le Seigneur umwami dut dire avec tristesse, yategereje kuvuga ababaye ati mweho vous voulez partir? murashaka kugenda? Et Pierre répondit, Petero arishura ati mwami twogenda kwande, irions-nous? twoja kwande ko Les paroles de la vie ufise amajambo y'ubugingo buhoraho. a dû transmettre ce qu'il avait Mwene reçu. data Branham yategereje gutanga ibyahawe n'Imana, nubwo abantu bamutahura nabi, Vous comprenez mal. bamutahura nabi. Pensons ici Turiyumvira hano un des plus grands évangélistes ou à l'un kumwe mu bavugabutumwa bakomakomeye, umwe mu babaye bakomeye, ariho itandukaniro. Kandi iri rero si gukora amajambo hagati y'uko umuntu aba ari umuvugabutumwa akomeye no kuba y'uko umuvugabutumwa abaye umuntu ahambaye. l'un de ces Ariko grands- umwe muri abo bantu bakomeye, mwarabisomye mu butumwa, Vous l'avez lu. mwarabisomye, Absolument. yashaka Posez les mains à Frère Branham. gushyira ibiganza kuri mwene data Branham ngo kugira ngo asubire kuba umuntu yumvira neza, De prêcher. ngo ahagarike kuvuga ubutumwa ku bintu byatsitaza abantu. Qui s'en souvient? Nirabyibuka Bien sûr. nibyo, Vous avez tous Mwese lu la prédication. mwarasomye ubwo butumwa. Mwene data Branham, Un homme rempli d'amour divin. umuntu yuzuye urukundo rw'Imana n'ubwenge bw'Imana, aravuga ngo Écoute oral. umviriza ohane, Se faire. urashobora gukora ibintu nk'ibyo, Que je puisse aussi t'imposer. ariko nanje ndagushireko ibiganza, Si pour toi, nawe ndagusengere kugira ngo Imana igufashe, que Dieu t'aide. Imana igufashe. C'est cela. Oui. Nibyo ego. Nous voyons donc que Turabona yuko rero abantu les grands hommes se sont abantu bakomeye barahagaritse umutima, batangura kwiyumvira ministère. ikizova muri ubwo bukozi bw'uwo muntu. Où sont ces hommes? Abo bagabo uyu munsi bari hehe? L'un d'eux, je l'ai lu dans Umwe wo muri bo magazine, nabisomye mu kinyamakuru est gikomeye, devenu président yabaye umukuru de la communauté religieuse. w'umugwi w'abametodiste. Il a donc tourné le dos à l'évangile. Ubwo yateye umugongo ubutumwa bwiza bwuzuye Précisément celui neza neza, qui voulait si uwo washaka mu bugwaneza mu gushirako ibiganza mwene data Branham au plein évangile. yateye umugongo ubutumwa bwiza bwuzuye. Ndababwira ikintu kimwe, Pas pour vous menacer, atari kugira ngo ndabagirire nabi, ndabahirize, ariko la vérité est offerte à un homme. igihe ukuri guhawe umuntu ategerezwa kukwemera. S'il la rejette, Iyo akwanse, il se peut qu'elle ne lui soit plus jamais offerte. birashoboka ko atazosubira kuguhabwa na rimwe, irindi rimwe. Va à l'encontre Kandi de la lumière. umuntu rero agiye ahanze umuco ahumishwa n'uwo muco. La parole Ijambo peut briller encore rirashobora kwaka
cyane nous marchons contre la parole révélée, iyo tugenda duhanze ijambo ryahishuwe ryakira mu mwijima biraduhumisha kuko ibitara binini binini byoduhumisha ariko si nous marchons nitwagenda tuja mu murongo umwe w'umuco uri kuragana aho rero umuco mwinshi cyane ntushobora kutumena amaso elle éclaire le chemin. umurika inzira dutegerezwa kujana amen nibyo nibyo mbega Mendata Branham yakunda cyane kuririmba iki Nous marchons ngo tugendera mu muco uwo muco w'ubwiza et quand il hanyuma chantait, igihe yaririmba il savait très bien jouer à la guitare. yarazi kuvuza igitari Il n'est peut-être pas kumbe ntabwo bwari muzi Mendata Branham yarazi neza kuvuza igitari mais chanter ariko kuririmba ntibyari ibintu byiwe nk'uko nanjye bitari ibintu byanje iminsi yose yaririmba hagati y'amanota abicuritse ariko yaririmbana umutima wiwe quand il chantait. igihe yaririmba We ngo we walk in the light the light. ngo tugendera mu muco y'abazi ibyo ariko aravuga umuco w'imana w'ijambo ryahishuwe biciye kuri mwe mu yera Cela me rappelle quelque chose. ibi ari ikintu binyibutsa Récemment icyo navuze à Zurich, haheze iminsi mike en izirici comparant cela au fait qu'il faut ngereranya ibyo yuko bikwiye ko dans quelle tumenya direction on a à aller. amerekezo ayo two turagendamo Qu'au début de cette ndizera yuko ku ntango ya rino koraniro nashimitse ko dutegerezwa à ne pas être kugaba kugira ngo tiraillé par ntidukwegagugwe n'umwansi à ne pas nous laisser priver ngo de la tu- bénédiction. ngo dusange twibwe imigisha ariko umwene data umwe yabajije uwundi mwene data Vraiment rencontré. ati mu by'ukuri wowe warahuye na satani Et il répondit non, uwundi aravuga ati oya moi pas encore. tije ntiturahura uwundi aramubwira ati ego ati burenda bitahuye bisigura ko muri ko mugenda mu nzira imwe nawe Et cela peut nous arriver. ibyo rero birashobora kudushikira Si nous allons dans la même nimba tugenda mu nzira imwe niyo umugwariza afise ntihazigere haba intambara mais lorsque ariko igihe kristo dans notre vie, hinjiye mu buzima bwacu intambara yo mu buryo bw'impwembu iba itanguye nous marchons alors. aho rero tugenda mu nzira y'umwami Et celle-ci sera toujours iyo rero minsi yose izokwamba igwanywa le diable. ni ku byo satani aba ashaka Je continue ma lecture. ndabandanya gusoma mu gice cya kane En dessous du milieu. mu rupapuro rwa kane hasi ibivugwamwo ngo ariko murabe buri kimenyetso cyose cy'ukuri cy'imana Est accompagné d'un message. giherekezwa n'ubutumwa n'ijwi Suit. rikurikira Vous savez, murazi comme Dieu a donné les deux signes. nk'uko imana yahaye ibimenyetso bibiri mose hanyuma Un mandat divin. habayeho ubukozi bw'imana Le peuple. bwo gusohora ubwoko bw'abisirayeli Ce mandat existait déjà auparavant et ubwo bukozi bwa mbere bwari buhari hanyuma accompli, burakogwa exécuté. burakogwa Ce ne sont pas seulement des miracles, ntibyari ibitangaza gusa n'ibimenyetso ibyakurikira un appel divin, umuhamagaro w'imana mais aussi le but de Dieu. ariko yariyo ntumbero y'imana kandi be yari iyihe Juste quelques miracles ici et quelques signes là. mbega ibitangaza n'ibimenyetso hariya mbega yariyo mpamvu icyo imana itumbereye oya icyo imana yari itumbereye kwari gusohora no kubohora ubwoko bwayo La sortie et la libération de son peuple. gusohoka no kubohoza ubwoko bwayo kuko nibwo byari bimeze hamwe na mose atari ibimenyetso gusa n'ibitangaza bikomeye ariko umuhamagara ngo reka abantu banje bagende kuvayo 5:1 farawo akavuga ngo sinanabyiyumvira Alors la main du Seigneur aho rero ikiganza cy'umwami sentit de plus en plus kibandanya kumuremera kiramuremera le hanyuma peuple d'Israël parti. ubwoko bw'abisirayeli buragenda Le peuple d'Israël parti. burasohoka Je continue ma lecture. ndabandanya gusoma Dernier paragraphe. agace ka nyuma Un signe produit le même effet. ikimenyetso gikora ibyo bintu nyene Les mose signes yari dont afise nous avons parlé l'autre soir. ibimenyetso ibyo twavuze uwundi mugoroba ibimenyetso Une voix. Et cette voix byari bifise ijwi kandi iryo jwi ryaravuga est partie igihe yesu et a guéri les malades. yagenda agakiza abagwaye
un homme respecté. yari umuntu yubashwe ariko igihe cyaraje Il est apparu sur terre aho yaseruka hano ku isi prophète. ameze nk'umuhanuzi. Nous avons déjà souligné cela. ibyo également. twamaze nabyo kubivugako. Le malentendu à propos de notre Seigneur. ukutumva neza umwami wacu byari biri mu bisanzwe byafatira ku bukozi bwiwe bw'ubuhanuzi. Il pouvait dire, kuko yabazi byose yaje kubwira abafarisayo pensait il pouvait dire aux pharisiens, yabwira abafarisayo ibyo biyumvira mu mitima yabo. yashaka kubwira natanayeli ngo imbere y'uko filipo aguhamagara nakubona uri munsi y'igiti. yohana 1:48. mbega ibyo byari biki? abatizera bariyumvira ati ibi nabyo rero ni biki, cela leur semblait kuko babibona ari ibintu bidasanzwe. Ati, none uyu mugabo ninde? hanyuma abanditsi abanyabwenge b'ibyanditswe nabo bari abatizera. pas qu'ils étaient croyants. ntimubwire ko bari abizera. Ils croyaient ce qu'ils voulaient. ego bizera ibyo bashaka, Ils ne croyaient pas Dieu. ntibizera imana. hariho benshi Quand il s'agit de croire en Dieu, igihe bijyanye no kwizera imana, qui croit le mieux? ninde yizera neza? Le diable. satani. Le diable satani croit qu'il y a arizera yuko un Dieu et il hari imana imwe kandi agahenda agashitsi. nibyo niko byanditswe muri Yakobo 2 ngo umuntu avuze ngo ndizera imana, qu'il est un homme impie. yaba ari umuntu w'umunyabyaha turashaka kumubwira ati na satani nawe. Alors je lui dis, ariko ari umwana w'imana, aho rero ndamubwira ati nanjye murabona bemera bitahura ntibihagije. estimer quelqu'un, il ne suffit pas de croire en Dieu, il faut croire Dieu. ntibihagije kwizera imana gusa, ariko ni kwizera imana n'ibyo yavuze tukemera ko ijambo ryayo ari ry'ukuri. aho rero byose biba bitanguye. Troisième ligne à la page 5. akarongo ka gatatu urupapuro rwa gatanu Lorsque vient le moment, ngo ariko iyo haje umwanya changer leur opinion sur certaines aho choses, bategerezwa guhindura ibyiyumviro ku bintu bimwe bimwe, aho n'ibibazo rero biba bitanguye mu bantu. entendu le message. bamwe bumvise ubutumwa n'umunezero, Soudain, hanyuma hanyuma très respecté a umuvugabutumwa reçu un appel. yubashwe cyane arahamagarwa ku telefone. Quelqu'un lui a dit, frère Branham, umuntu umwe aramubwira ati mwene data Branham yigishije ku rubyaro rw'inzoka. une grande consternation ugutangara rero s'est emparée de kwinshi kuramufata. kubera iki? que les hommes kubera yuko abantu pouvaient pas s'humilier sous la main ntibashobora guca bugufi munsi y'ikiganza c'Imana. dans leur Bible. hanyuma bakarondera muri bibiliya zabo imirongo ya bibiliya kuko atagurishwa bagira, Pas les mystères. ntibatahura amabanga y'Imana. Dieu a tout. Et j'aurais presque dit Imana ibyo byose maze kuvuga yuko ce qui est important à la surface. ntibashize ibintu nyamukuru. Le piétiner ensuite. Imana ntiyashyize ibintu nyamukuru hejuru kugira ngo abantu babihonyange, ariko yarabinyegeje gatonya, yabigumije ibinyegeje. Ntibiri hejuru. Mais nous lisons ariko turasoma mu muhanuzi Yesaya 45:3 ngo nzoguha ibinyegejwe mu mwiza kandi nzoga ubutunzi bwari bwarahishijwe. ce qui ne signifie rien. ibintu ataco byari bisiguye kuri bamwe ni iby'igiciro kuri twebwe. haleluya, Gloire. icubahiro kibe ic'Imana nzima. Quand on parle de la divinité, iyo havugwa ubumana abantu baravuga ça m'est égal. ati Quand on parle du baptême, nico kimwe. iyo uvuze umubatizo uwo mubatizo hanyuma n'ibindi et cela continue ainsi. bikabandanya uko nyine. kuri twebwe twese si cyo kimwe, kuko turasoma mu byanditswe byera ngo hari umwami umwe, hari ukwizera kumwe, hari umubatizo umwe. Abanyefeso 4:5. Plusieurs seigneurs, plusieurs baptêmes. imibatizo abantu imibatizo myinshi, abami benshi, kwizera kwinshi hamwe n'Imana, byose biri muri rudende. Seul Seigneur. umwami umwe, ukwizera kumwe, umubatizo umwe. Cela doit être le baptême biblique. kandi utegerezwa gukora umubatizo wa Bibiliya, ukwizera kwa Bibiliya, Seigneur des seigneurs. umwami w'abami uvugwa ngo
Il n'y a pas d'autre ngo Dieu. nta yindi mana iriho atari jewe. 45, verset 7. Yesaya 45:5 ndabona gusoma mu gitabo C'est ego entre Noël et ni hagati le nouvel an. ya noweli n'umwaka mushasha, aca avuga hano ku rupapuro J'ai choisi ce rw'indwi texte akavuga ngo nahisemwo uwo mutwe parce que nous sommes entre Noël kubera yuko turi hagati et le nouvel an. ya noweli n'umwaka mushasha, À la fin de l'ancienne année et au début d'une nouvelle. ku iherezo ry'umwaka Dans quelques jours, uheze beaucoup de gens n'umwaka mushasha, une nouvelle page. abantu mu minsi mike abantu bazohindura urupapuro bafate ingingo zabo zishasha Parce qu'une nouvelle année, kubera ko umwaka utanguye. il en sera de même pour nous. Niko natwe bizomera. Attendez encore quelques heures Wamucurindira amasaha makenya et plus l'aube du nouveau sera. uko igitondotondo gishasha cegera, Idées, nos niko souhaits ivyiyumviro vyacu, ibyo twifuza byaba ari iby'impwemu canke iby'umubiri tuguma tuvyegeranya neza, une impulsion tukumva dusunikwa imbere mu mitima, qui nous pousse à dire Seigneur, bidusunikira kuvuga ati mwami mu mwaka uza te servir. nzogukorera neza. Il n'y a pas un seul enfant Nta de Dieu mwana n'umwe w'Imana adafise muri we ico cifuzo co kwegera umwami, co kumukorera neza, à co sa kuba disposition. ku ruhande rwiwe, À sa disposition. co kuba ku ruhande rw'umwami. Seigneur, accorde Umwami ahe au vouloir ahe de faire. ugushaka hamwe no kubikora, ukubishaka no kubikora. Ku rupapuro rw'umunani aravugwa Est en train de ngo s'effondrer. isi iriko irashonga. J'ai donné quelque part un message. Hari ahantu navuze ubutumwa bwa Noel bwitwa Le monde ngo isi s'effondre. iriko irashonga. Maintenant, le monde est à nouveau sur le point Ubu rero de s'effondrer. isi igeze ahantu itegerezwa, igeze aho igomba gushonga. Nimurabe za Nyamugigima muri California. Je prédis, Ndabivuze imbere y'igihe yuko Imana fera sombrer cet endroit izonyikiza kiriya kibanza du Seigneur. imbere yo kukuza k'umwami Yesu. Ndizera yuko Dieu fera sombrer Imana izonyikiza, izodibiza Hollywood na Los Angeles hamwe na biriya bice byose byononekaye. Ils sombreront au fond de la mer. Bizocokezwa munsi y'ikiyaga. J'ai voulu lire cela intentionnellement. Nashatse gusoma ibyo ndabitumbereye kuko bakunda kumbaza ngo mbega ibyo bizoba imbere y'izamurwa canke inyuma y'izamurwa. Et ici, Hanyuma hano mwene Data Branham dit aravuga très clairement, mu buryo butomoye, je relis ndasubiramo gusoma que Dieu ngo Imana fera sombrer cet izodibiza avant la biriya venue du bice Seigneur Jésus. imbere yo kuza k'umwami Yesu, Avant la venue du Seigneur Jésus. imbere yo kuza k'umwami Il Yesu. en sera donc ainsi. Bizogenda uko nyene rero. À la page 9, Ku rupapuro 9 ndasoma gato hagati, il y a quelque chose hejuru hagati ngo hari ikintu, qui doit être proclamé. hari ikintu gitegerezwa kuvugwa. Twebwe Le monde se trouve Ici- dans une heure critique. isi igeze ku isaha imereye nabi, ariko ishengero nyakuri La dénomination, mais atari idini ariko ishengero ubwaryo prête pour ryiteguriye le plus grand triomphe intsinzi ikomeye jamais connu. yoba yarigeze kumenya, ukuza k'umukwe aza ku mugeni. Il y a donc Rero hariho marche triomphale. urugendo rw'intsinzi, hariho intsinzi L'épouse, iyo umugeni azomenya. Seigneur Jésus, Umwami Yesu se manifestera aux siens. azokwiyereka abiwe. Ku rupapuro rwa 10 ndasoma hejuru hagati na hagati Je me demande, ngo ndibaza comment sont nos prières? amasengesho yacu agezehe uyu munsi. On entend dire, Twumva havugwa prier ngo pour un grand réveil. sengera ikanguro rikomeye, sengera ibi, sengera ko
dushikamo ngo sengera ubumwe. Ndibaza nimba twemera ibyo Imana iturungikiye gahunda nk'iyo, ndiyumvira ndibaza niba twokwemera ibyo iturungikira. Murabona impamvu dusengera ibyo bintu ni kubera yuko turazi yuko tubikeneye, ariko iyo Imana ibirungitse nk'uko yo ibishaka, ibyo ntibitunezereza kandi ntitubyemera. Mwene data Branham hano ariko avuga mu buryo bwa rusange, kandi mu byizere hariho abantu basenga badahagarika, bagakora isengesho ry'urufatangane, bakagwana, bakisonzesha, bagatakamba. Ndazi abantu bagenda ku misozi, nahuye nabo cyane cyane muri Korea y'Epfo, baragenda ku misozi bakamarayo ijoro, kandi ngo bategereza kuba ari bake kugira ngo umwe ashobore kuryama isaha imwe, abandi basigare bakangutse basenga, bagasenga, bagatakamba mu mitima yabo. Hariho inzara ija ku Mana, Imana itegereza kwishura, itegereza kuvuga, itegereza gukora, niyo sengesho ryabo. Ego Imana yaravuze, Imana yarakoze, kandi ntibaranabimenya. Barasenga bo ntibumvirize Imana, bagasenga baca ku ruhande, bafise ukuntu kwabo bibaza, bafise gahunda zabo, hanyuma bagashaka ubwabo kuba bahari igihe izo porogaramu zabo zikora. Imana ishobora kwishura ibintu nk'ibyo. Imana ifise umugambi wayo bwite, ifise gahunda yayo bwite, dutegerezwa kuyigamburukira, tukihuza nayo. Mwene data Branham arabivuga hano mu buryo butomoye, ngo abantu barasenga ngo Mwami turungire ikanguro, duhe dushike, twinjire, wigaragaze n'ibindi. Hanyuma bagira ibintu byabo biyumvira ku buryo Imana itegerezwa kubikorako, hanyuma ngo hamwe n'ikintu bategerezwa kuzobikoramwo muri ibyo bintu byose. Oya, uko siko bikora, siko bigenda. Dutegerezwa kurekera Imana ingingo zayo ingene zifata n'ikizobikorera n'uwo izokoresha kuri ibyo. Mwene data Branham avuga ibi afatiye ku kuba abantu ba kera barirengagije cyangwa ntibamenye kuza kwa Mesiya. Wowe ngo yari ubavurunga mu minsi mikuru yabo, yari unyiganyiza abantu bose, ntibamubona neza. Bashaka ko Mesiya aza kuri bo, kandi akaza neza, akihuza neza n'imigambi yabo, kuko inyuma ya byose bari mu rusengero rw'Imana kandi bakorayo igikorwa ngo ari nk'abakozi b'Imana. Ese ingene ibintu byose byari byarapfuye kuva kera, hasigaye gusa ibintu by'imigenzo, nibyo ntibabibona. Umwami yaje mu biwe, aza ku biwe, abiwe ntibamwakira. Mwene data Branham rero ariko agereranya igihe cyacu n'icyo gihe. Icyo gihe kera hariho ibintu byinshi bakora mu byo gusenga, hanyuma umwami wacu yinjiye mu rusengero, uburake buramufata, ishaka riramujya, atangura gukubita, atembagaza amameza, akubita abadandaza, abirukana mu rusengero. Mbega byagenze gute? Barahindukiye barabaza ati ninde yaguhaye ububasha bwo gukora ibintu nk'ibyo? Yari afise ububasha bw'Imana, kuko hari handitswe ngo ishaka ku bw'inzu y'umwami rirangya, Zaburi 39:10, kandi hari handitswe ngo
inzu yanje izokwitwa inzu y'amasengesho ariko mwayigize isenga ry'abasuma ry'abambuzi. Matayo 21. Ibyanditswe byarasohoje, umwami arakubura. Aho rero niho yashobora gutangurira aho nyene atagihari. Mbega twoba twarashoboye kuvanga ibya kera na bishasha? Oya, mwikure ko umwambiro umutsima urimo uburozi urimo kugira ngo mucike irobe rishasha. Abantu benshi bakiranye umunezero ibintu bimwe bimwe byiza, hanyuma babiterera mu bintu bya kera, hanyuma baratangura baracumba. Imbere yuko unabibona ibintu byose byamaze kubyimba. Murabizi yuko umwambiro urabyimbisha irobe. Umwambiro urashobora ibintu byinshi ufate ku tuntu dukenya, urabyimbisha ukabyimbisha irobe ryose. Hariho benshi babyimbye, barabyimba bakagenda bagaruka mu gihugu. Nico kimenyetso kigaragaraza neza yuko batari bwate umwambiro wa kera, umutsima irobe ririmo umwambiro. Matayo Branham yarongetswe kugira ngo arungike ashire ikintu gishasha ku bintu bya kera, ariko kwari kugira ngo avuge ko ibya kera atakamaro, ntaco bikivuze. Izina ry'Imana, izina rya Bibiliya, hanyuma ibya kera akabikuraho kugira ngo ibintu bishasha bishobore kuzanwa, bishigwe mu ishengero ry'Imana nzima. Ariko ntitwiyumvire ubu rero gusa twimvira ku bandi. Rimwe rimwe urahura n'abantu bari hafi yacu, mwenda taruzi, hanyuma no muri bo nabo tukabona yuko ubwo nyene ngo si wowe narimbwiye, abantu bose barabizi, ariko wahemye bifatika. Ariko hariho abantu bagifise imigenzo ya kera, bafise imigenzo ya kera nk'ikimenyamenya, bagakora nk'aho umenya Imana ntigeze ivuga na rimwe, kandi ivyo navyo ntibikwiye kubaho. Umwami yadushira ijambo ryayo kugira ngo duhebe burundu insobanuro zacu bwite, twemere ijambo ryahishuwe n'Imana. Ijambo ryahishuwe n'Imana. Nk'icya gatatu c'urupapuro rwa 10, abantu bose barahagarika, bagira uruhagarara, bagaca bivumbura ubwo nyene. Bigenze gute? Nimutekane, mugiyehe? Nico gituma inzu z'abasazi zuzuye. Nico gituma n'ishengero rimereyewe uko nyene rihungabana. Murabona ibintu bimwe bimwe mukabibonesha cyane umutwe wanyu, ntimuhagarare ngo mwihweze ku ijambo ry'Imana n'isaha iyo tubayemo. Abantu bose barihuta, abantu bose bafite uruhagarara. Nivyo tubayemwo ubu, imyaka myinshi inyuma y'uko mwene data Branham yari yamaze kuvuga ivyo bintu. Rero mu gice kinini, mbega ni kuye muvuduko abantu bose bivumbura, hanyuma babishaka. Tuba dushaka kuba abanyabwenge, abagwaneza, byose bikaba muri gahunda gushika mu tuntu duto, hanyuma aho nyene ibintu bigaturika. Niko muri datarusa aciye avuga. Tubaye mu gihe giteye ubwoba. Imwe mu ya kino gihe yafashe isi yose, ariko mwemu w'Imana
ashobora kutubohora imwemu ya kino gihe kugira ngo minsi yose ntitugume dutakaza uburyo bwiza bwacu bwo guhagarara, ariko tugashobora mu by'ukuri kwihanganira bamwe ku bandi mu rukundo rw'Imana. Kandi umuntu avuze ikintu kidahuza neza n'ukuntu twe dufata ibintu, tubyihanganire basi, hanyuma ibyo byose tubirekere kuri uriya aca urubanza mu bugororotsi. Tubaye mu gihe kibi cyane, igihe cyo guta umutwe, igihe cy'ikihendanyi. Ndibuka mu gihe yaba data cyangwa abandi ntihigera haba amasezerano yo kubanza kwandika. Uguhana ikiganza cyaba byari nyine guhana ikiganza, ayo bari amasezerano byari bifite agaciro. Uyu munsi abantu bakora amasezerano bakayamanika bagashyirako igikumu, hanyuma imbere yuko mugira umwanya wo guhindukira ibyo ntacyo biba bisiguye. Abantu bataye kuva kera ukwiyubaha ubwabo, ariko mu buryo bw'imwemu barahumye, nta n'ibyo babona, ntibanabona n'ibiba. Ariko twebwe nk'abana b'Imana biratubabaza, biteye ubwoba. Ibi ntimukwiye kubifata, ariko no mu gihugu cyacu hariho kugabitanya muri za sentare ku buryo bw'uko bitanumvikana. Hanyuma hakaba umuntu aba ari ikigugu bihagije kugira ngo avuge ngo umviriza umushinganaye Frank, ngomba ndakubwira gusigurire ukuntu ibintu byanje nabironkeye urubanza. Ego abantu baba birimwo bariko barakinira hamwe umukino wa tennis, hanyuma ibivuye mu rubanza byari byamaze gufatwa kw'ingingo imbere y'igihe, kubera yuko abantu bagwanye imbere y'igihe hari hamaze gufatikwa kw'ingingo ibitegerezwa kuvugwa nk'urubanza rwaciwe. Ibyo ntibahari muri Autriche cyangwa muri Suisse, ariko biri wacu. Turafise ibintu bimeze nk'uko ikibabaje, ariko turashima yuko atamuntu n'umwe azi, na je ntabyo nzi. Ku rupapuro rwa 12 ijambo rya kabiri ngo nimwaba mu ijuru, bisigura yuko guhera ku ntanga ariyo mwari muri agace k'Imana, mwari mu byiyumviro byayo, yari izi amazina yanyu. Ntitwasomye mbega ubwa mbere, ntitwasomye ubwa mbere yuko yaduhamagaye mu mazina yacu. Twari mu Mana, tubyagwa nayo, twavuye muri yo. Paulo avuga iki mu Banyefeso mu gice cya 5? Avugayo imigenderanire y'umugabo n'umugore, hanyuma akagera ku gasongero akavuga ngo ibyo mbivugiye kuri Kristo n'ishengero. Abanyefeso 5:32. Turi umubiri wiwe, turi amagufa y'akagufa kiwe. Twabyawe na rya jambo nyene, tubyagwa na wa mwe munyene w'Imana. Niwe tubyaye. Amen, amen. Nicyo gituma aranditse ngo ntategwa isoni no kutwita bene se, Abanyefeso 2:11. Kandi haranditse ngo nahishuriye izina ryawe bene data, Yohana 17:6. Yesu yaravuze ngo genda ubwire bene data, Matayo 28:10. Ibyanditswe byose byategerezwa gusohoza we umwana w'imfura
nombreux muri frères. bene se benshi. Oui, s'il est le premier-né, Rero ari imfura, qui sont alors rero les premiers-nés? ni bande ari abana b'imfura. S'il est le fils de Nimba ari umwana w'Imana, qui sont les fils ni de bande abana b'Imana. Amen. Amen. Merci frère Müller. Murakoze muri Tamira. Turi twese nibo turi. Murabona? J'utilise la parole. Nkoresheje ijambo Imana yashaka. Je ne peux pas le dire, Oya, mais sishaka vous savez, kubivuga. ouais, Ariko ce que je veux murabona dire, ibyo nshaka kuvuga. je voulais avoir beaucoup de Imana fils yashaka kugira et abahungu de benshi filles. n'abakobwa benshi. C'est difficile à exprimer Biragoye kuvuga hamwe n'amajambo ya hano ku isi avec des paroles terrestres. Mais n'amajambo ya hano ku isi, ariko murazi neza signifie. icyo ibyo bisigura. Écrit à propos de Haranditswe Jésus, ku biraba Yesu s'il donne sa vie ngo niyatanga ubuzima bwiwe comme expiation, il nk'ubwo guhanagura, kubwo guhongera ibyaha, aura une ngo mort azoramba kandi azogira urubyaro, ukugomba k'umwami kuzosohozwa neza nawe. Yesaya 53 umurongo wa 10. Murashobora gusoma ibyo muhanuzi Yesaya ku murongo wa 10. Mes chers amis, Bagenzi b'igiciro, simplement reconnaissant à Dieu. turashimira gusa Imana. Des pages et des Nashize ko imirongo ku mpapuro no ku mpapuro. Que dire de plus? Novuga iki kindi kuri ibyo? Devons remercier Dutegerezwa gushimira umwami kubwo nous a donné ibyo yaduhaye, pour la lumière, kubwo umuco, pour la clarté, kubwo kumurikirwa, kubwo guhishurirwa, tout ce que nous avons kubwo reçu ibyo par grâce. twahawe kubw'ubuntu. Que Dieu le Seigneur nous rende reconnaissants, Umwami Imana qu'il nous atugire abashima, qu'il lève aduhezagire, sur yunamurire amaso mu nyonga hayo kuri twebwe, aduhe amahoro yiwe, se révèle à chacun yishurire umwe wese muri twebwe. selon la parole Kuko de Dieu. ijambo ryo mu byanditswe rivuga ngo hasigaye igihe gito Ne me isi sera plus. ntizosubira kumbona, ariko mweho Verrez, muzombona. je vis Ndiho et vous vivrez namwe muzobaho. aussi. Jean 14, 19, Jésus Yohana 14:19. Yesu yaravuze ngo naje kugira ngo bagire ubugingo est en abondance. kandi babugire busagutse. Yohana 10:10. Umwami ashaka yuko igikombe cyacu cisuka, ashaka ko igikombe cyacu cisuka. Abantu batawe byinshi nka twebwe bagize igikombe cyabo cyaracuzuye gisesa. Kuri twebwe byogenda gute? À la fin de Rero tout ku iherezo cet enseignement, y'inyigisho yose toute cette proclamation, n'ugutangazwa kose, adressée au Seigneur, mbega ntitwategereza kubwira isengesho umwami laissée dans les Écritures, ibyo yadusigiye mu byanditswe ngo utwigishe prier, gusenga mwami. Luc 11, verset Luka 11 umurongo wa mbere. Utwigishe gusenga, guhimbaza, gushima, gushima no kuninahaza izina ryawe mu buryo bukwiriye. Azobikora, izina ryiwe ryera rihimbazwe. Amen. 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 Nous nous levons Turahaguruka pour adorer. kugira ngo tumuhimbaze. Turaririmba C'est pourquoi je t'adore. ngo nicyo gituma ndaguhimbaza Je t'adore. mana yanje, ndagusenga. C'est pourquoi je t'adore. Mon Dieu, Nicyo gituma ndaguhimbaza mana yanje, ndaguhimbaza du plus profond mu bwina de mon cœur, bw'umutima tant wanje, que je le peux, uko ndabishoboye, je t'adore. ndaguhimbaza Jésus, Yesu. mes bien-aimés, Bakundwa, avant de passer imbere y'uko à l'action de grâce, tuja je voudrais mu gikorwa cyo gushima, nashaka guheraheza vous demandant nsaba combien d'entre vous ni bangahe muri mwebwe ont redécouvert basubiye kubona grandeur de la parole de Dieu dans ubuhambazi différents bunini contextes, bw'ijambo ces derniers jours. ry'Imana mu bitandukanye mu minsi ya nyuma. Ces derniers jours. Amen. Amen, amen, amen. Combien d'entre vous Ni bangahe muri ont mwebwe redécouvert basubiye la kubona valeur agaciro katagereranywa k'ijambo ry'Imana? Ni bangahe muri mwebwe bumva yuko umwami adukunda by'ibwina? Haleluya. Ni bangahe muri twebwe boba bumva yuko dukundana cyane umwe ku bandi? Amina, amina. Urukundo rutegerezwa kuba ruri mu muryango w'abafata ibintu. Murabizi yuko hariho imiryango, hariho mu isezerano rya kera imiryango myinshi,
ariko des preneurs, hariho umuryango mais moi, je ufata ne dis pas. ibintu Pourtant, c'est la plus répandue. Tout le monde semble byanditswe appartenir à la ariko tribu bikwiragiye des ahantu preneurs. hose abantu bose bameze Tout le monde attend nk'aho umenga bari mu mugwi w'abatora des ibintu autres. abantu bose baba biteze ibintu Que ku chacun bandi ait quelque chose à donner imana à chacun. ishaka yuko igira ikintu iha Que umuntu chacun wese umuntu aime wese akunde tout le monde, de abantu tout son bose cœur. n'umutima wiwe wose Dieu nk'uko nous a aimés imana en yadukunze Christ. muri kristo Ne soyons pas de la tribu ntitube mu muryango des preneurs, w'abafata du prendre, mais ngo de la tribu du donner. w'abatwara Ce sera mieux. ariko tube mu muryango w'abatanga bimere nk'uko muhane urukundo Donnez-vous un peu de l'amour divin. muhane Et vous verrez que urukundo cela rw'imana fait du bien. muzobona ko ibyo bizogira neza À un moment donné, frère, umwanya runaka mudata Branham aravuga ngo biciye ku rukundo niho n'abagwaye bashobora gukira iminsi yose ntibisaba ngo umuntu agire impano yo gukiza indwara ko bisa nk'uko yavuga bikwiye ko tugira ukwizera urukundo rw'imana n'amajambo avuzwe mu gihe gikwiye mu ijwi riregeye neza birashobora gukora igitangaza cyo gukira kw'indwara Combien d'entre vous ni bangahe bo muri mwebwe bafise icifuzo cyo kuba by'ukuri ku ruhande rw'umwami kugira ngo ashobore kujana imbere na twebwe ntegerezwa kubabwira mu bunyakuri bwose yuko aya makoraniro en elle-même qu'un fragment uko yarari aracagaguye kuri jewe yabaye ay'igiciro gikomeye ntegerezwa gusa kuvuga yuko yatwegereje ugutungana haleluya haleluya ibintu bicagaguye ibintu byose by'igice bivuye ku mana bitwegereza ugutungana kandi ibyo nabyo byabaye mu minsi ya nyuma ndizigira ko ata muntu n'umwe yabuze atarahari cyangwa ngo akugwemo bose ko bakurikiye imbere mu mutima kandi umwe wese agashobora kugira ikintu atwara cyangwa agatwara byinshi ijambo ryagabuwe ryatangajwe iyi minsi ya nyuma rigire ivyamwa vyaryo mwidatamire yaje mu biro vyanje gato arambwira ati mwiridata Frank umunsi umwe uzohembwa n'Imana cyangwa yavuze ikintu kimeze nk'uko warabivuze murazi inyifato yanje ku bijanye n'ivyo ndanka impembo yose ndazi yuko ibyo ari bivuye ku mutima kandi babishushe ndabikwifuriza nawe n'abandi bose ndabipfuriza murazi ico nipfuza je nk'impembo nshaka mwebwe mwese nta yindi mpembo nshaka ariko nshaka gusubira kubabona mwese hariya imana nta mpembo ikomeye yoma gisumba ishengero ryacunguwe n'amaraso y'umwagazi muri runo runganwe kandi rizosohoka batagira agasembwa ataminkanyari twese rero tuzaba tunezerewe gusubira kubonana turi imbere y'Imana mu bwiza kumure mwovuga mwita Frank byari biteye ikigongwe hariya rimwe rimwe habura ubushobozi ariko ku bw'ubuntu bw'Imana twese turi hano ubu rero hazoza ubushobozi birakwiye ko bwa mbere inyubako iba imeze neza kugira ngo amavuta ntatembere aje ahantu hose yego igihe rero icuma kiba gikozwe neza amavuta arinjira aho rero ibintu birashuha umwami agakora ibyo turindiriye izina ryiwe rihimbazwe Tarus arasenga Mana ishobora byose ni gute mbega tutoguhimbaza udushira amajwi yacu hejuru ku bwawe wowe waduhamagaye utuvugisha udushakira neza ku bintu byose o mwami
attendu cela twarindiriye et nous cyane sommes ibi surpris kandi par ta parole, turatangazwa Seigneur. n'ijambo Tu ryawe nous as bwami beaucoup donné, Seigneur. waduhaye ibintu byinshi Nous ne savons pas, Seigneur, comment tout ntituzi cela nous est ingene arrivé. ibyo bintu byose Et byadushikiriye tout cela, oh Seigneur, kandi tu l'as donné par ibyo byose grâce, Seigneur. wabitanze ku bw'ubuntu Nous mwami te rendons grâce. turaguhimbaza Et nous comprenons, kandi Seigneur, turatahura et nous savons que tu continueras turabizi yuko à nous accompagner uzobandanya quand ton kuduherekeza heure sera igihe isa yawe venue. Seigneur, tu te uzoba révéleras ishitse encore dans ta uzokwishura puissance, kandi mu bushobozi et tu bwinshi agiras encore kandi avec ton bras uzokura puissant, n'ikiganza Seigneur, cyawe cy'ubushobozi afin que beaucoup mwami kugira ngo le voient, ô Seigneur, benshi babibone et que beaucoup reconnaissent kandi le chemin de la vérité, benshi ô bamenye Seigneur. ko ari ukuri Mon mwami Dieu, mana yanje tel est notre désir. mbega icyifuzo cyacu ni ikihe iryo ryo isengesho ryacu n'icyifuzo cyacu turagushimira babwira bw'umutima ubwo amajambo yose y'igiciro ayo twumvise mu buryo bushasha mana yanje Toutes les promesses amasezerano yawe yose ayo watanze biciye ku musabyi wawe umuhanuzi twirindiriye ategereza gusohoza o mwami turabona yuko ibintu byose biri ku gwembe kandi ko byose birasohoza icyubahiro ubwiza uguhimbazwa no gusengwa bibe ibyo izina ryawe rya yesu Amen. amen.